بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. Abidu egira ngaha dutangure n'icigwa cacu c'uyu munsi. نعم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد بنشمر الله سبحانه وتعالى nongera sabira amane mu cyo sakara kwasozereje mwana bahanuzi akaba kizigenza mu ntumwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. uyu munsi twafise ikigwa ni ikigwa kivuga uti hagati ya Qur'ani na Bibiliya nico igitabo kigira iki kirimo inyigisho zizimiza abantu, kirimo inyigisho zitakaza abantu. Hagati y'ibitabo bingahe? Bibiri. Kugira turabe hagati ya Qur'ani na Bibiliya nico igitabo kirimo inyigisho zizimiza abantu. Tubanza kwanza gusuzuma kwanza inkomoko y'ibitabo aho byaturutse. Tuhejeje rero tuje tubyinjiramo indani. Ndahera kwanza kuri Qur'ani tubone ibitabo twemera nk'Abisilamu. Mbega Qur'ani yaturutse mwarimu? Qur'ani 8:11 nyasoma. Qur'ani 8:11 kandi bisubiye Qur'ani sigwe mu Kirundi ugeze aya 16. 8:11. Aha, aya igira iti ndiyo mbanje kwikinga kuora wandire na satani yavumwe safi kwizina ry'Imana nyene mbabazi nyene mwowe. Aha, suko biri ati suko biri mu by'ukuri ati zo nyigisho ushaka niyibuke izo nyigisho ati zo nyigisho zanditswe mu nyandiko nyeranda ati zo nyigisho mu maza Qur'an ngo zanditswe mu nyandiko nyeranda apana nyandiko z'amanyanga ni nyandiko nyeranda ndiyo ziteka kandi ziko nyeranda ni nyandiko kandi ziteka zitagira kanenge ati zitagira kanenge muri zo ziri mu maboko y'abamarayika bashinzwe kwandika ati noneho izo nyandiko ziri mu maboko y'abamarayika bashinzwe bahawe akazi ko kwandika. Bivuze Qur'ani yanditswe n'abande n'abamarayika beranda n'intungane kandi abamarayika n'abamarayika beranda kandi ngo n'intungane banditse nde Qur'ani. Icambere mwamaze kumva kubona bayanditse abaribo n'abamarayika beranda kandi n'intungane. Mbega mwarimu bamaze kuyandika mbega mu bwami bw'ijuru yari ku rubaho rumeze gute? Qur'ani 8:45 aya 21 gushika aya 22 suratul Buruj.
inasema ahubwo iyi Korani ati ahubwo iyi Korani ni nyeranda, ati ni nyeranda yanditswe ku cyabigenewe cyeranda kibungabunzwe, ngo yanditswe ku cyabigenewe. Urumva abayanditse baca bayandika ku cyabigenewe kandi kibungabunzwe mu gitabo cyitwa Lawhil Mahfuz. ngo mu gitabo cyitwa Lawhil Mahfuz ngo niho bayanditse iyo Korani, yandikwa n'abamarayika. Mutaza kuzana abandi bantu. Oya, Korani ni iriko irivuga, iriko irisobanura inkomoko yayo yaturutse. Muriko murumva tuzi Korani mwarimu bahejeje kuyandika kw'ico cabigenewe ceranda, mbega kugira ishikire Muhamadi ni bande bayizanye no kugira ishike ngaha kw'isi. Suratu Najimu Korani 3 aya 3 gushika aya 5. 5:3 aya 3 gushika 5. ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe. Kandi ati kandi ntavuga ibyo yipfuje. Muhamadi rero ntagavuga ibyo yipfuje, kandi nta kindi avuga. Muhamadi rero ngo nta kindi yavuga kiretse ibyo yahishuriwe, kiretse ibyo yahishuriwe nande bandanya yigishijwe Korani. ngo Muhamadi ibyo yavuga ibyo yahishuriwe, kandi ngo yigishijwe Korani n'ufite ingufu nyinshi umumarayika Jibril agenda kubaza gace ngo Muhamadi yigishijwe Korani, ahishurwa Korani, yongera arigisha Korani ngo n'udafite ingufu nyinshi umumarayika Gaburiyeli ayivanye muri ijuru ayishyurirwa y'Imana nde Muhamadi. Profesor wa Muhamadi ninde? Gaburiyeli marayika. Washizwe ya 5 hagarara. Mbega amaze kuyimuhishurira n'ukuyimwigisha, mbega yayimwigishije gute? 17:6 Korani. 17:6 Korani. Ukuri yagiye yimwigisha yo Korani gushishike mu mutwe wa Muhammad, ishike mu mitwe ya twebwe abisilamu. Ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe. Korani ati Korani twayigabuye ibice. Korani rero inigabuye ariko aradondora ati Korani ngo twayigabuye ibice kugira ngo uyisomere abantu uruhuka, kugira ngo Muhamadi uyisomere abantu uruhuka mu bice kuko nitwe twayimanuye igice kimwe ku kindi, bivanye n'intumbero bivuze ko hano ukuntu yagenda imanuka ku isi, ukuntu yagenda yishishwa Muhamadi n'umugabo Gaburiyeli akigishwa yaza iza mu bice kandi bivanye n'intumbero kandi uyitahure, kandi ngo ubashe kuyitahura Muhamadi uyitahuze n'abandi, uyifate mu mutwe niyo mpamvu mwabonye ujya mwana Davisine imyaka 10 ayifise mu mutwe. Eko ndazi na mukisunga afise Bibiliya mu mutwe, ige tuyivize mu mutwe. Bibiliya nagira ikigabane kimwe napima cya Matayo. Kurikira mwarimu. Ndiyo Gaburiyeli rero amaze kuyimuzanya mu bice kugira ngo yore kwishira mu mutwe, mbega yavuye mu ijuru iri muri rumeze gute? 12 Suratu Yusufu 12:1 Imana nyene imbabazi nyene muwe. Umbe n'ururimi Korani yajemwo bavuye mu ijuru rwari gosoma, inasema hivi Alif Lam Mim Ra. Ndiyo iyi ni mirongo y'igitabo gitomoye. Ndiyo mu by'ukuri twamanuye Korani mu rurimi rw'icyarabu. Mu by'ukuri twamanuye Korani fi lugatil arabiyya, twayimanuye mu rurimi rw'icyarabu. Uyu ni marayika Gaburiyeli ariko aravuga abana Muhamadi kugira Muhamadi abyasemera abwira abantu ati Korani twayimanuye mu rurimi rw'icyarabu, nubwo rurimi rwayo original rwavuye mu ijuru kugira ngo muyitegere, hatagira abaza kwibaza ngo n'amajambo y'abahinga cyangwa y'abarumenyi cyangwa y'abateka mitwe. Twebwe tuguye inkuru nziza mu kuguhishurira iyi Korani, ati tuca tuguhereza inkuru nziza mu kuguhishurira iyi Korani, kuko imbere y'ibi
waruzi ataco waruzi. Qur'ani rikiza mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo umutaza kwiyazugura amajambo y'abapfumu cyangwa y'abamenyi cyangwa y'abahinga nk'uko bamwe babyibaza. Akarero mwarimu, Qur'ani 69 hari aya 40. Qur'ani 69 aya ya 40 ndiyo banje kwikinga kuhoraho andinde na satani yavumwe. Izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Ndiyo mu by'ukuri iyi Qur'ani n'amajambo ati mu by'ukuri iyi Qur'ani n'amajambo yarungikanywe intumwa y'icubahiro. ngo n'amajambo yarungikanywe intumwa y'icubahiro kandi samajambo y'umuhinga wo kwivuga amazina. Abapasiteri munagende muri keneza abakiristo ngo samajambo y'abahinga bivuga amazina. Ndiyo nuko ari bike cyane mwemera. ati ni bike cyane mwemera muri Qur'ani mwebwe. Ndiyo kandi samajambo y'umupfumu. Qur'ani samajambo y'abapfumu. nuko ari bike cyane mwibuka. nuko ari bike cyane mwebwe mwibuka. ahubwo ndiyo ivyamanuwe bikomotse ku muremyi w'ibiremwa byose. hagarara ngaho. atahubwo iyi Qur'ani n'ivyamanuwe biturutse bikomotse ku muremyi w'ibiremwa byose. uwaremye abantu arema inka, arema ibiti, arema imisozi, arema inzuzi n'ibindi. niyo Qur'ani yaturutseko. mutaza kuzana ibiri ku biri n'ibi. murumva Qur'ani yaturutse ku muremyi w'ibiremwa byose. Qur'ani niyo yagize iki yaturutse. kandi niko baza kugenda mu kutwereka Bibiliya n'inkomoko yayo. mwarimu imbere tuza kwanza baza kubitwereka baraza kutakira inkomoko Bibiliya kugira tumvike ari ukuri n'ururimi yaje n'ururimi original rwa Bibiliya n'uwayihawe Bibiliya kuko twatekanye Qur'ani aho yaturutse turi kumwe n'abayanditse n'abayizanye n'ururimi yajemwo n'uwayihawe. namwe mutenga mutwereke Bibiliya yaturutse yanditswe nande turi kumwe ahawe nde kuruhusha bande. abapastori muranyumva neza ariko biko muranegera trepe muze muraduza kuburya makanya uraza ngaha burya nuguma wicayaho. mwarimu Qur'ani rero imanji tubyamajambo kurikira tubakara kabiri igitabo cyeranda Qur'ani. Ndiyo izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. iki ni igitabo kitagiramo amakenga. ati Qur'ani rero ni igitabo kitarimwo amakenga. n'uburongozi ku bantu bitonesha ku Mana yabo. haza kwanza ukaduhagarare. icyambere Qur'ani udahava wihenda uza kwigonga wibyuma Qur'ani harimo amakenga muri iyo. Qur'ani nta makenga harimo kandi ngo n'uburongozi ku bantu bitoresha ku Mana yabo. mbega Qur'ani n'uburongozi ku bantu bitoresha ku Mana yabo cyangwa se uburongozi omananga karo mwarimu yuko Qur'ani ari uburongozi cyangwa atari uburongozi. Qur'ani kabiraho nyene 119 Satu Bakara 119 izina ry'Imana Qur'ani ni ndongozi ku bantu bitoresha ku Mana kandi n'igihugu cy'u Burundi twasize Imana imbere kandi Imana imwe rudende. reka turabe ko hari inyigisho bisunze ziri mu gitabo cya Qur'ani. mu by'ukuri twakurungikanye ukuri. ndiyo kugira ngo ubaye inkuru nziza. ndiyo unababurire kandi muzobazwa ku vyerekeye abantu bo mu nyenga y'umuriro. Qur'ani kabijana ya 90. uravuze 119. oyaye 119 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. ndiyo nimugwane mu nzira yawe. iyi ni Imana ikibye Muhammad ati nimugwane mu nzira y'Imana n'ababagwanya ati n'abasi banyu baje kubagwanya babatanguye. nimurenze urugero ngo mwinonogoze mu kwica abatabagwanya. ariko nimurenze urugero mu kudakwica abatabagize iki abatabagwanira. kuko Allah nakunda bimonogoza. hagarara. ino munsi leta mwarimu iki kiraho ubushikiranganji bwo kwivuna iki abansi. bivuze umwasi niyadutera tugira iki tumwivune. bisunga Qur'ani kiza kuba indongozi ku bantu bitonesha kwande ku Mana kandi i Burundi tuza dushira Imana imbere. reka
turabe Bibiliya nayo mbega Bibiliya umwasi wawe urarekwiye kumugwanya canke bigenda gute Matayo 5:38 Matayo 5:38 muri ya Bibiliya yera nyene ya indi ya Pentecote ndiyo yandi madini yose y'abaporoti gira n'abadive bahimu 5:38 ndiyo alikiragira iti mwarumvise ko vyavuzwe ngo ijisho rihoga irindi uyu ni Yesu ngo mwarumvise barake byavuzwe mu gitabo cya Taurati cya Mose ngo mwarumvise ko byavuzwe ijisho rihogwe irindi ndiyo n'iryinyo rihoga irindi n'iryinyo kandi rihogwe irindi maze uhagarare muri Taurati ya Mose ukuyemo umuntu ijisho nawe wategetse ko gukuramwo ijisho ukuyemo umuntu iryinyo wategetse ko kuma nawe iryinyo muri Taurati yande ya Mose Yesu nacavuga ngo iki acavuga ati ariko jeho Yesu ababwire ukuri ntimurwanye umunyakibi ati nimurwanye umunyakibi muzutse umwasi wawe n'umugwanye ugukubise urushi ati ugukubise ikofe mu musaya w'iburyo ugukubise ikofe mu musaya w'iburyo uhindukirize n'uwundi uhindukiza no mu bavu bahushura irindi kofi umuntu niyo agomba kukuburanya kwanza mwarimu bivutse nk'ubu baje kugutwara umukobwa wawe utange n'umugore we bamutware zikumwe abasi baje kudutera ingozi tuberekera hamwe na Gitega binjiye badutere batware byose batware twisunze Bibiliya bivuze byo kwivuna base muri Bibiliya ntabwo byemewe iki gitabo ni cy'amanyanga leta y'u Burundi kirabona ati iyo gitabo ni twogikurikira iki gitabo ni cy'amanyanga reka dukoreshe Korani dushireho ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi utunganirize abanzi bivuze hataho Korani mwarimu imwe munsi muri kwisi haba hari akajagari isi bari y'akavuyo iyo bayikurikira Korani kiraza kugira ngo akave kagira iki gahagarare gahere niyo mpamvu ugiye kuba buri gihugu gifise imipaka yacu kandi buri gihugu gifise n'abantu bacunga imbibe kubera ko tubandanye cyumvira iyo akiba Bibiliya tubandanye inyandiko bandanya umuntu niyo agomba kukuburanya ngo kunyaga ipfundo cyangwa ikanzu ati umuntu yagomba kukuburanya akunyaga ipfundo cyangwa ikanzu umuhereze n'umutamana cyawumviriza izina ry'Imana ngo uce umuhereza na bya biharage byose wimbuye uce umuhereza ibiharage wimbuye izina ry'Imana abadive muri tayari turabemera ni bantu abemera inyandiko ikari y'ukuri bemera izo nyiko bagise ubwenge nta n'umwe yomanika barazi ubwenge barabizi yakiri baravuga bati nawe twarabihinyuye ibya Bibiliya birimo amanyanga barabizi yakiri mwarimu nkurikira hano ariko rero ucuraba umusore abangutse atwara igitabo kimwe bake baduha byose nta ngorane baraza kuduhereza nta kibazo tubatware kimwe bake baduha byose baduha byose kandi Bibiliya barayemera mwarimu iyo nyandiko gusa igira kabiri mu nyandiko zagiye gutakaza abantu 2:13 Tito 2:13 Tito soma ngaho twitege ivyizigiro vy'amahirwe ngo twitege ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo ndiyo ngo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza ngo niyo Mana yacu ihambaye n'umukiza bivuze na Bibiliya ngo Imana ihambaye n'umukiza yitwa nde Yesu iyi ni nyandiko kivuga ati Yohana 14:28 soma wumvirize 14:28 ndiyo Yesu avuga ati Yesu ababwira ati mwarumvise ko nababwiye ndagiye ati mwarumvise ko nababwiye ati ndagiye ariko nzobagarukako iyo niyo munkunda ati iyo munkunda munezerejwe nuko ngiye kwa data ndiyo kuko data ari we anduta izi nyandiko ugiye kuziraba harimo izitakaza abantu Bibiliya ikwiye gutakaza Bibiliya Tito 3 hemeza ko Yesu ari iki ari Imana kandi yahambaye n'iki n'umukiza iyi ni nyandiko ati ngo Yesu si Imana ahubwo ni intumwa y'iki y'Imana kandi Imana iragira iki iraruta Yesu indongo zimaze kubona mu Burundi oya Yesu si Imana ubwo twasize Imana imbere Imana imwe ruderi kuko Yesu yakiri Imana bacashe Imana zingahe
zibiri imbere ariko basize imana imbere uzi ko bisunze icyayi gitabo Qur'ani kabiri ijana 163 igitabo cyaranda Qur'ani bisunze Qur'ani kubera ko Yesu atari imana soma wumvirize inyandiko iragira iti ndiyo bakurikirane neza kabiri sasa santua imana yanyu ndiyo ni imana imwe rudende Muhammad muri Qur'ani cyarasemera ati imana yanyu mwese kwisi yose ni imana imwe rudende nta yindi mana iri ikwiye gusengwa by'ukuri kiretseyo wowe nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri kiretse iyo niyo nyene impuhwe ati niyo nyene impuhwe nyene imbabazi hagarara abatwari bacu barabibona Qur'ani n'igitabo cy'indongozi kitarema akajagari dushyira imana imwe imbere nitwaja kuri Bibiliya iraza kudutakaza turashira ubutaka imbere Bibiliya bacu bashyira hehe pembeni ku ruhande iratakaza bisi iyo ni bibona Qur'ani saho gusa mwarimu saho gusa ugiye muri Bibiliya ugashyira mu ngiro bya Bibiliya izina ry'Imana wotakara kandi ukisanga hirya y'ejo bagiye kukubika ahantu uzomara imyaka n'imyaka akaba ariko no bambere 36 736 ndiyo naringira nkwepe gatoya soma ngaho kwanza inyandiko iragira iti ndiyo ariko umuntu niyumvira ko atagirira umukobwa wiwe neza iyo nyandiko isome pole ati umuntu niyumvira kutagirira umukobwa wiwe neza namarenze ubukumi umukobwa ugeze mu myaka 25 akaba yarenze ubukumi kandi namba bikwiye rwose nagenze uko agomba ntacyaha azoba wa mutama ngo nugenze uko ugomba ntacyaha uzoba ukoze ku mukobwa wawe ariko uri umugabo w'umudivo kuri umukobwa wawe abareke barongorane bandaye niko wumva ariko ukomeye mu mutima we adafite impande ndiyo ariko ashobora gukora ibyo agomba yagabiye ugwe mu mutima wiwe ndiyo kuzigama umukobwa wiwe kuzigama umukobwa wawe ngo ntarongorwe naje kurongorwa kuba ku rugo azoba agize neza ukamwibikira ngo ubugize neza nuko ati nuko nutanga umukobwa wiwe ngo arongorwe utanga umukobwa ngo aje nawe kurongorwa yuba ku rugo nawe abagize neza kandi ati kandi rero utamutanga utatanze umukobwa wakamwibikira ngo naje kurongorwa abarushirije kugira neza abarushirije rwose kugira neza abakirisha umulitari kwibikira abakobwa banyu wigiye kuri umulitari wigiye kuri Bibiliya bahakanye وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yemwe cyangwa ujya n'umusiramu ujya guza atoya hano umukiristo usanga ari umusiramu ubwo nta musiramu yogenda hariya kuri ubwo rero akoresheje iminota 20 we nta ruswa oya ni 20 ikindi yemwe yigeze ava kuri Qur'ani na Bibiliya ndibaza ari mu cigwa ni muze rero tugume mu cigwa ko mugiye inyuma y'icigwa bica biba ibindi murahawe ikaze batanguye kugira ubwoba ngo ntitujye hakote mwabyumvise yesu ashimwe mwarimu avuga kwigisha yagumye agaruka ngo hango ntuze gukomakoma ngo hango ntuze gukomakoma mwabyumvise ubu ni ubwoba murindire mwe gusa murindire mwe gusa haribaza ngo waje guhangana n'abana mwaratwikojeho ingene twumve waje ngo ururimi rw'umwe rukamwa yera reka turugaragaze yego Yesu haleluya amen wasema takbir ikigwa dufise akakanya kivuga kiti hagati ya Bibiliya na Qur'ani nikihe
gitabo kirimo inyigisho zizimiza. Soko tuvuga? Ego. Nuko sawa. Uyu mwigisha arusaba kuwe ngaha icigwa camunaniye. Yagiye atanga ibintu atabyumva namukurikirana akantu kandi nibyo yavuze nabitororokana njye ndabyandika ni bwa rubeshi nyene basanzwe bakora kubera yuko n'ibitabo byabo bemerera kubesha yakoresheje cya kinyoma cyabo mukora mwaminifu soma tubure ko birekuye kubesha mu Isilamu. Sawa, mkweli mwaminifu. Mungu ya gatatu ya kane utapure kwa 57 hadithi ya 855 unaweza kutumia uongo. Unaweza kutumia uongo ushara gukoresha kinyoma kwa kupatanisha watu, kuvuza watu washamiranye waliohasimiana bandanya au katika jambo ambalo litaleta heri na nafuu na manufaa kwa Waislamu. Cyangwa ikintu kizanira ineza no kuroranirwa ku bw'Isilamu. Yemera kubesha ngo Qur'ani ijambo ry'Imana kandi ari igitabo cyanditswe n'abantu. Ndaza kubereka. Haleluya. Amen. Ndabereka yuko Qur'ani yanditswe n'abantu, zimwe baraziturira, ibindi barabigabanya, ibindi bibwa n'akayabo. Haleluya. Amen. Rero kuri Bibiliya iragorana ngo cyavuye mu ijuru. Gusura mu byagano 9 ku murongo w'icana no w'icumi. Ikomoka ku Imana. Imana yaranditse. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Tagamuka. Nari naduganywe uwo musozi no guhabwa bya bisate by'amabuye ari byo byari ku isezerano uhoraho yasezeranye namwe nca mara kuri uwo musozi iminsi 40 n'amajoro 40 atajonamira atana amazi nywa. Iyo ni ndimo y'Imana Mose bandanya uhoraho araheza amibyo bisate by'amabuye byanditswe ko n'urutoke rw'Imana amajambo yose Imana yarabariye kuri uyu musozi. Imana yaranditse hanyuma uko byabajije ngo Bibiliya n'ijambo ni ururimi uruhe ni Kigiriki Biblia beta iota beta lambda iota alpha Biblia ibitabo aho yahumetse ni Marako. Haleluya. Amen. Aha ntabwo kwifuza turabandanya ikindi gikurikira ndacyari ko ndaza none nimutekana sinzi umutima mu nda simvuga byose simvuga byose tekana hanyuma ego Mose yaranditse guharura 3 kabiri turiko turerekana abanditse wumvise ngo igitabo ni Kirundi Ikigiriki ni Biblia livre mu Gifaransa. Ubuze rero niyo nyuma yahaye igitabo cyitwa Bibiliya byumvikana yuko n'ibyo uri kuravuga atavyumva. guharura 3 ku murongo wa 2 Mose yandika ingendo zabo abitegetswe nande uko bagenda batahira abibariwe n'Uhoraho. Haleluya. Amen. Inkomoko y'igitabo cyangwa Biblia niyo iva ku Mana. Hanyuma hariho n'abandi benshi banditswe bagiye bandika bose bakandika bahomekewe na Mpwemu Wera. Petero wa 2:1 Petero wa 2:1 cyangwa ego ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Ngo muhangure kwa bazi mubazo ngaha mukoresha umwanya tuvuga tuvuga ngo turabana muri gardienne usome tour ego tutangura kubabaza mu kanya cyangwa ijambere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana byo mu byanditswe bishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombeye 2:1 ariko kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana byazanye no kugomba k'umuntu ariko abantu bavuga ibyava ku Mana byava ku inde ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. Abaturusha. Haleluya. Amen. Rero Bibiliya iva ku Mana tuwereke mbega Qur'ani bari bimeze gute. Qur'ani mu nyumba ntashobora kubahenda. Qur'ani yanditswe na Abubakari amaze gupfa ayiha Umari amaze gupfa ndiko ndabaha inyandiko jewe siniko natomboza. Abubakari yanditse abiha Umari amaze gupfa abiha Hafsa amaze gupfa abiha n'ibishasha n'ibindi Hafsa amaze gupfa Marwan bin Hakam acarayiturira ubu muri Qur'an tubisome tubireke tubisome ari samo goma ko tubisome mu kinyaturawe sawa umbiriza
Soma igitabo cyitwa ngo Ulumul Quran, an introduction to the science of the Quran. An introduction to the science of the Quran. Cyangwa Ulumul Quran, mtazamo wa elimu ya Qur'ani, page ajana na 43. Cyangwa muka ijana na 43. Koresha umwanya cyangwa muka cyane bace basubira bakoma inkuru. Soma msahafu uliandikwa kwa amri ya Saidina Abubakari. Nikuwa yaranditse ku itegeko rya Abubakari. Alibaki nao aragumya wakati wa uhai wake igihe yari akiri muzima. Kisha hanyuma ulibakia na Saidina Umari, usigarana na Umari, na baada ya kuuawa Umari amaze kupfa, ulihamishiwa kwa utunzaji kwa Saidina Hafsa. Hanyuma imuligwa kwa Hafsa muka Muhammad. Bandanya one ko badatwenga. Bandanya kulingana na maelezo yake. Bandanya baada ya hapo hanyuma impande yaho Marwan bin Hakam aliomba yatia sarongo Hafsa miyo Qur'ani nawe apewe kugira ngo ayimuhe banyuma, lakini Saidina Hafsa Hafsa rana kuimuha alikataa kumpa. Yasa kuimuha tungenda gute? Baada ya kifo chake Saidina Hafsa, ndio Hafsa firie Marwan aliagiza kameramani mtu kurema na kimi bandanya aliagiza hanyuma atatelekai huko na alikusanya msahafu hiyo hata yegera mu Qur'ani zose na kuichoma acha arayiturira. Ikibazo niki iyi Qur'ani Marwan yaturiye yanditswe na Abubakari bagenda barayihanahana yayihoye iki ivyari birimo byavuga ngo ikitanamuka wako wapi bibiri yayihoye iki ivyari birimo byavuga uwa mugabo basha tangamuka ivyari birimo muri Qur'ani ya Abubakari byavuga ngwiki sibyo gusa hariho hacha handika Qur'ani ya Ubay bin Kabi na Abdullah bin Mas'ud imeyigishwa muri Iraq yindi muri Syria. Abo muri Iraq bita muri Syria kafiri na muri Syria kita abo muri Iraq kafiri. Uri muri Qur'ani 145 tangamuka 145. An introduction to the science of the Quran, cyangwa mtazamo wa elimu ya Qur'ani. Changamuka waje Koresha nilikuwa kwenye jihadi yari mu ntambara y'ubwivuzi Armenia. Nariboneye yuko kisomo cha watu wa Syria, inyandiko ya Qur'ani y'abantu mu gihugu cha Syria wanafuata kile cha Ubay bin Kabi. Bakurikira cy'umwarabu yitwa Ubay bin Kabi. Hakikufahamika kwa watu wa Iraki. Icyo ni cyari kizwi muri Iraki. Wanafuata kisomo cha Abdullah bin Mas'ud. Bandanya wajawani ni margumbe kufikia kisomo cha watu wa Syria. Ni margumbe lukubuka muri Iraq, ni margumbe iyawe muri Syria. Kwa sababu hiyo kugizo wanaitana makafiri, itana amakafiri. Qur'ani yonyene ilikuigonga muri Syria bigisha ito kwa Abdullah bin Mas'ud, hanyuma ahadi bigisha ito kwa Ubay bin Kabi. Kubera ko badahuza tabazimije kirabacanga bitana makafiri. Qur'ani yazimiza Qur'ani kwa Ubay bin Kabi uyu munsi iri hehe cyangwa ngaha Qur'ani kwa Ubay bin Kabi ivyari birimo byavuga ngiki kugira ngo abo muri Syria bita muri Iraq kafiri. Ikindi kibazo ikindi kibazo ngaha ikindi Qur'ani kwa Abdullah bin Mas'ud yigisha mu gihugu cha Iraq, abo muri Iraq bakita muri Syria kafiri. Ivyari birimo byavuga ngiki zari kiri ngaha Qur'ani kwa Abdullah bin Mas'ud kugira ngo itume abantu muri Iraq bita muri Syria kafiri. Ndiko ndabaza kibazo mu matwi. Haleluya. Kwa Abdullah bin Mas'ud uyu munsi iri hehe tubandanye mwarimu. Hanyuma rero batumana maze kubibona abona abantu bariko baritana makafiri biga Qur'ani y'umwarabu umwe ategesha muri Syria undi muri Iraq acavuga ati bagabo ko bitanguye kubukuru ingo biteranye tuje hamwe dutegura iyi Qur'ani duhuriye ko uri muri Qur'ani jana nandi changamuka kwa hiyo ijana nandi kwa hiyo changamuka ati kugitere kwa hiyo sasa tijana nandi kwa hiyo kugitere enyi masahaba yeye wasangene na Muhammad
njooni pamoja, nimuze tuje hamwe na tuandae andiko dutegure. Niumvirize, Qur'ani ni igitabo cyateguwe, niba bahenda ngo cyaguye mu ijuru. Bandanya kwa ajili ya watu ambalo kugira kubwineza y'abantu abisilamu barafatwa izokurikizwa izokwisonga. Rero iyo ko bari mu gitabo babateguriye niba bahenda ngo cyaguye mu ijuru. Nubwo abo wese rero bakoresha bakirisa. Haleluya, amen. Abo basahaba ba Muhammad na Uthmani bateguye Qur'ani ku itegeko cyane shiranga ikibazo ariko ugiye cyane. Hanyuma 146 turi mu gitabo cy'ubu ubu muri Qur'ani cyangwa 146 kuri Qur'ani babategura. Iyo ni babategura babahende ni byawe nizo gukoresha 146 cyangwa kwa hiyo kuko rero tuungane tuje hamwe ili kuandika tuandae ili tuandae mbarira kugira ngo dutegure ili kuandaa nakala ya Qur'ani, dutegure inyandiko ya Qur'ani afuata ambayo itakuwa lazima kwa kila mtu. Izoba obligatoire mutegereza kuzera kumvira kuri buri muntu. Nibasubire kudahuza ngo kana bakaze niyo tujya Qur'ani yafise tujya nitateguwe rero na Uthmani hamwe n'abashaka ba Muhammad. Nibasubire kubahenda akona kantu bacizemo kagahuza. Hari mukindi ibintu rero byose bacana bita 111 Qur'ani bamaze kuyitegura baciye bafata uruce runini bararuta cyangwa muka 111 hejuru na hapana shaka hari nta makenga kuwa sehemu kubwa ndani ya Qur'ani ndio kigice kinini muri Qur'ani ilifutwa charafuswe na kubadilishwa wakati wa upitiaji wa mwisho. Igihe Qur'ani bariko barayisubiramwo ubwa nyuma kwa sababu bamfikezaho igihe Qur'ani ariko rasubirwamwo ubwa nyuma igice kinini baragitaye. Ikibazo nuko aho bariko barasubiramo Qur'ani ubwa nyuma ico gice kinini cyatakaye ivyari birimo byavuga ngwiki. Ico gice kinini cya Qur'ani cyatakaye iriko rasubirwamo ubwa nyuma ivyari birimo waruhoye iki cyangwa muka 168 maana yakiruga sasa saniti uri muri Qur'ani sasa saniti hepfo maana yakiruga 168 maana yakiruga nashiseyo adizengo maana yakiruga mu isiguro y'ururimi batekanye urinduru yahe cyangwa muka maana yakiruga ntacyo tuza gusiga. Koresha umwanya ubadilishaji kuhindura ubadilishaji ukono na bahindagura ni kufuta ni ugufuta au kukausha hakuta. Kwa hiyo kukizo rero aya inaonyesha wazi kuwa Qur'ani umurongo werekana yuko Qur'ani ilikuwepo kwenye maandishi yali kunyandiko na baada ya aya zake na baadhi ya aya zake kandi imwe mirongo yazo ilifutwa kutokana na kubadilishwa kwake. Igihe Qur'ani ilifutwa ihindagurwa imwe mirongo yayo yarafuswe. Iyo mirongo yafuswe ni cyangwa iyo mirongo yafuswe Qur'ani ikirahindagurwa narifuse n'uhora iki cyangwa hari ibindi Uthmani yacara ibindi Muhammad yarabyibagiye. Reka twibandanirize manuka hepfo siko tugiye muri Mayunga ntacyo reka tugende gato Mayunga 655 Uthmani atira amakorowani cyangwa Qur'ani zaraturiye iyo mufise barayisubiyemo mwese kubahenda babwiza ukuri Qur'ani tafsiri Mayunga 655 ana se na b cyangwa 650 amajana 655 sasa nani sasa nashaka hejuru amajana 655 kama inatokea kama huko nilivyotokea hili katika kipindi cha maswahaba nuku mzara mkilechofanya na Muhammad ambapo Uthmani Said bin Affan aliichoma misahafu ya turi amakoro wa nukambe
banzureke Othmani yaturiye amakorowani angahe dukomeze kuko hasiga minota 6 akaangiza kwa wawakilishi wake wote kuwa misahafu yote ichomwe moto yazihoye iki isipokuwa jambo aliyokusanya wewe ni jinsi chabuka hakuza ku 656 ego mwumvirize rero n'ikigabane cha 33 barafuse cyari kibisi 200 ubu kibisi 73 gusa cyangwa mukasoma Mwanaisha mgore wa Muhammad avuga ati mke wake mtume mgore wa Muhammad anasema avuga ati katika uhai wa mtume apiga Muhammad ya rakifuko Surat Ahzab kigabane cha 33 ilikuwa ikisomwa ikiwa na aya 200 sawa kusoma kibisi 200 lakini Uthmani alipoandika msaafu alipoandika makorowani Surat Ahzab kigabane cha 33 ikawa hivi ilivyo sasa yenye aya 73 kicha kifupi 223 gusa je meda aya 227 aya 127 ziko wapi meda 127 iliwewe zimepotea hii ana gari ya mkoko hepe manuka manuke Othmani iyo 127 yayitawe ayihora iki ivyari birimo byavuga ngiki cyagamuka byavuga ngiki bandanya hepo kwa hakika mufukuri ilishuka aya na raja tulikabiri mara 10 waraji wanaweza tukabili waonete kurasa wa haya hizo kandi ko upapuro kwa mirongo ulikuwa chini ya kitanda changu bali musi kitandi wanje wala alipofariki mtume au Muhammad afiriye tukashughulika na kifo chake dutangura kuitwara akaingia ndani mnyama wa kufugwa mwanzo hinjira igikoko bari batunze na akaula ukurasa huo igikoko Sara windiye bakisarira amen uri muri Qur'ani 175 akayabu karabiriye ngiye kubereka cyangwa Saida Aisha anasema Saida Aisha 175 Saida Aisha mgore wa Muhammad Saida Aisha anaeleza kuwa avuga yuko aya zinazohusu kupiga kwa mawe asiga minoti 3 imirongo sigura kupiga kwa mawe gutera mabuye na kunyonyeshwa mara 10 kwa wakubwa no kuosa abantu bakuze injuro 10 zime funuliwa wahishuwe na ukurasa wa aya hizo aya hizo zimeandikwa kwenye karatasi kandi iyo mirongo yanditse ku rupapuro iliyowekwa uvunguni yashizwe mu kitanda na kitanda nyumbani kwangu bandanya mtume alipopatwa na uchungu wa kifo au Muhammad aliyeko kumshukulika kumtazama tukitwareka kumuraba paka wetu subiramo paka wetu akayabukacu alikuja na kuila ile karatasi hachekaza kwa rupapuro kachakara ruja hapo bashimire Uthmani handi abakenyezi uyu munsi wababongeje kabisa akisorera Qur'ani irazimiza isubiyemo hanyuma manyumba 657 bapitse ngo bafashe ku mutwe cyagamuka tena kuri se 657 bishaka atarweka mmoja wenu anasema kuwa wao ndio kuzenda kutonga amechukua Qur'ani yote bafashe ku mutwe lakini aliko bandanya lakini ni nini kitakachomjulisha ni nini aliyochukua hiyo yote ni ipi ni jingi kikopera ndo iwafasha Qur'ani nyingi imepotea Qur'ani kicha kibili cha Qur'ani charataka lakini aseme wewe nimechukua ile sehemu iliyopatikana wewe amuvuga ngo afashe kumutwe vuguti nafashe kumutwe utunudukeni twashobe kuronka kubera iki Qur'ani nyingi iliyopotea hogene kuri ariko gezaho tugane biro twaberetse ko bavuye ku Mana haleluya amen twashe ngo kuko abantu bavuga ibyaba ku Mana marombowe
na mpemu yera. Abantu bavuga ibyaje ku Mana barongowe na mpemu yera. Petero wa kabiri rimwe ibiri na rimwe canamuka ku mutwe canamuka. Petero wa kabiri kuko abantu bavuga ibyaje ku Mana barongowe na mpemu yera. Kuko tajambo ryavugishwa n'Imana byazanye no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpemu yera. Otomani mu guturira zijya Korowani yazituriye arongowe nande? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام. mwaramukunda kuvuga yuko Bibiliya yaje mu Kigiriki ikitwa Bibiliya. Iyo nyandiko nayihize nicaye harya nayibuze yuko yaje mu Kigiriki, kandi ikitwa Bibiliya. Hoho yarivuye kwande? Yarivuye kwande. Iyo nyandiko ndasabye abantu muri ngaha apana gufana kujya ku mupira, apana gufana kujya ku mupira. Yamande ihabwa nde? Uruhusha wande? Ivyo bibazo nta na kimwe yishuye. Twese twirirwa twanda ngaha twese umupira, si umupira ngo dufana twebwe niyo nyandiko. Twebwe umupira tutse yemwe mupira tutse si nyandiko zabitutse. Ngira yemeje yuko kurongora umwana wawe byemewe bivuye kwa mpemu yera. Byabyemeye ukaragaranye rero aho ugarukira haa. Iyo nyandiko yuko yaje mu rurimi rw'Ikigiriki ihabwa nde? Ivanwa nande kurusha rwande? Nze kuyisanga wayizana. Abariko barafata bahengera hejuru gaca bareka kubifata. Fata nibi ibifate navyo kore kucubica birahari. Apana kuza cagamuka muri Irake muri nani hehe oya. Tuzoja mw'ijuru twebwe reka tuvuge ubutumwa. Tuzoja hehe? Mw'ijuru. Mwarimu urahawe ikaze, urahawe ikaze mu minota 15. Apana kubambagurika oya, shira abantu ku murongo. Urahawe ikaze minota 15. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dushimire Uhoraho Allah yatugize abayisilamu. Amen. Twongera dusaba amahoro n'imigisha bisozere kwa sozereye intumwa, byubuke kwa sozereye intumwa n'asundi n'umwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzomukurikira ku munsi w'imperuka dusaba Allah adushire muri abarahuma. Amin. Amen. Reka manze nezezwe n'umwarimu avuye hano. Nabonye atatabiza bamengana intambara yabaye. Jewe natangara umuntu atatabiza yambaye n'ikoti. Rero namurana wambaye ikoti bagenda buke bagatuza bakavuga nk'abantu umutima uri mu nda. Hagira kuri gishira umutima wakuvuye ngo biragaragara ko n'ivyo urimo atavyuzi. Kweri. Kandi nta muntu w'umugabo nkugeze gutondeka amabuye ngashira mu mutwe ibitwanyo nifata. Ibibazo byose wabajije je byose ndabizi mu mutwe. Nibyo wabajije utishuye byose je biri mu mutwe. None imitwe yanyu yarafuditse. Aha rero ni muri materinere nto biga gutya je ndabirengeye. Reka nigire mu vyigwa rero watanze. Inyandiko zose watanze nazanditse ngizi. Zose ndazifise hano. Yahereye muri mukori muaminifu ngo biremewe mu Mwisilamu gukoresha ububeshi. Si sawa? Niho yahereye. Ataje muri page y'amajana 855 ya page ya 57. Hadisi y'amajana 855 soma hiyo. Hadisi page niho yahereye. Hadisi ya 55 uriye wapanze batondeka amabuye azaraza kura hajana. Hadisi inasema hivi, ivuga ngo iki? Unaweza kutumia uongo, tunashobora gukoresha ikinyoma kwa kupatanisha watu, mu guhuza abantu. Nico gituma twebwe ku nyigisho za Kisilamu arizo nyigisho ziyoboye isi. Urashobora gusanga umuntu afite ipanga icyo umuntu akakubaza ati ibi bimeze kuno ukamubwira ati oya kubera wipanga igice ku mutwe w'umuntu. Nivyo biremewe kubera uburokoye ubuzima bw'abantu. Musubiremo yumva igiswahili naco bazi maskini ya Mungu. Inasema hivi bazulindire kwa kupatanisha watu. Maana yake ni kama nyinyi ni Waswahili.
bisobanura iki? Ngo sibyo, genda mwiki uhuza abantu. ubu nyene barashobora kuza polisi igasanga muri mu manyanga ikaguhendikira ugire ku mutekano uza kweli kugira ngo bize gutora umurongo mu nyuma, ariko babanje gukinga. Bandanya. Naendelea. Watu waliohitarifiana nk'ubusanzwe abantu bariko barahana ingumu kugira ngo batandukanye, urashobora kubesha, niho honyene ubeshi bwemewe aho. Ndabira reka nabakore kuri Burahimu muri Bibiliya. Aburahamu muri Bibiliya yarakoresheje ububeshi bigenze gutyo. Itanguriro 2011. Itanguriro 2011. Aba ni nkandagira bitabo ziyicariye hajya soma inyandiko. Aburahamu aramwishura ati nuko nibwiye rwose yuko atagutinya Imana kuri ino, kubera yageze mu bantu badatinya Imana. Aburahamu ni kandi bazonyica bamura umugore wanje, kandi koko ni mushikanje. ababesha ngo ni mushikiwe kandi ari umugore wiwe, atinya ko bamumwicira ko uwo ni sekuru w'abemera. Genda mwige. Mwarimu acagenda mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 9:10 ibitabo byose ngo byahumetswe n'iki? N'Imana. Ngo kandi Imana ngo niyo yabyanditse n'urutoki rwayo. Cendera bati ubupasitori ngira ngo ntarigera asoma Bibiliya. Soma iyo nyandiko. ngo na Mose ngo yaranditse, ngira ndamusubize mu cyamana no kwishura atarajayo. 9:10 igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Uhoraho araheza ibyo bisate by'amabuye byanditswe. Mose Imana yamuhaye ibisate by'amabuye, ntiyyamuhaye igitabo. Byanditswe n'urutoke rw'Imana. None aho mufise ibisate by'amabuye cyangwa mufise igitabo? Bafise ibitabo. Ndabira Mwahimu, ibyo ni ibitabo cyangwa ibisate by'amabuye? N'ibitabo. Imana kwa Mose yanditse ku bisate by'iki? By'amabuye. Ntabwo yanditse mu gitabo cy'impapuro. Amajambo yose aho uriko wirikujahe gezaho nagira umurangiza gute? Ndindira gato. Aca avuga ati Mose niwe yanditse muri ico gitabo. Reka namwe ngo tarigera yiga 3:4-5 gusubira mu byagezwe. 3:4-5 gusubira mu byagezwe no gusuzuguza imbere y'abana bawe. Kweri kabisa. Inyandiko yamubwira iti mubwira gwiki? Nuko Mose umusabyi w'Uhoraho apfira ngaho mu gihugu cy'Imowabu. Banzugezaho bantu mwaciye ku ntebe y'ishure, otere w'igitabo aracandika yarapfuye. Wewe kwandika igitabo warapfuye? Kirabaho. Warapfuye urandika igitabo? Wapi? Ugacandika n'urupfu rwawe? Wapi? Wowe ubwenge wawe uri ku gihe? Oya. Urupfu rwawe ukarira ati napfuye gutya? Wapi? Bamanda ngaha? Wapi? Bandanya iyo nyandiko. Inyandiko irabandanya. Apfira ngaho mu gihugu cy'Imowabu. Nuko Mose apfira ngaho mu gihugu cy'Imowabu. Nuko ijambo ry'Uhoraho ryavuze. Tuvugisha ukuri, ibi ni Mose yabyanditse. Uhoraho amuhamba. Uwo ni Mose. Uhoraho amuhamba. Umva ni Mose yanditse mu mwonga wo mu gihugu cy'Imowabu. Uwo ni Mose. Wapi? Amagomba mwaragiye kwishura, subira muri primaire. Achoraza mwarimu aja muri nindira gatoya najaye acaja muri urumuri Qur'an. Siyansi ya Qur'an agenda kuvaba ibyo adatahura. Kweli nicyo tubonye apapabitsa apaha ajaha. Qur'an irakurengeye. Qur'an ngo acabaza kibazo ati none Qur'an igisomo cyahinduwe muri Syria, muri Iraki, ngo hama bacaravyegeranya barabiturira. Indira sawa. Ati none babituriye ku ruhusha rwande ninde yarabatumye? Siko bajije? Siko bajije gahemu. Kweli tora urumuri Qur'an nyene paje 110. Paje 110. Qur'an irikwiye hano za kukuta manyanga hano ngo bigukunde. Kweli kabisa. Soma nyandiko. Inasema hivi. Ivuga iki? Visomo vingi vya Qur'an ifise ibisomo bitandukanye no bikenera kugira kimwe n'iki cya kabiri n'iki icya gatatu n'iki cya gushika ku wundi ndaguha. Kweli kabisa. Sifaro barimo. Kweli. Ndabigunyera bitonze. Ibi bisomo rero ntabwo ari Qur'an yanditse. Ni bisomo. Igisomo kukosoma ngo Yesu abandi ngo Yesu. Ni bisomo. Bandanya inaendelea. Vilifutwa wakati wa mapito
ya mwisho ati byarahanaguwe mu gihe bariko barasubira guhishurwa gusoma Qur'ani. Urumva igituma ya Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana Muhammadi pamoja na Jibril indira bamaze kwegeranya Qur'ani yavuye mu ijuru. Turiko turavuga yavuye mu ijuru kuko Qur'ani ni wahi, ibyahishuwe bivuye mu ijuru, bihishurirwa intumwa y'Imana nde Muhammad ariko arahishurirwa abasangira ngende bo bagenda barandika. Iyo rero ariko barimura harabandika ibitari byo kuko ni biremwa. Muri icyo gihe rero haca habaho imbaraga yo kwicara kugira ngo barabe ko inyandiko za Qur'ani zihuye n'ishyurirwa ry'intumwa y'Imana nde Muhammad. Uwabahagarariye mu kubisura no gukosora barinde soma inyandiko. inasoma hivi Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati intumwa y'Imana Muhammad niho yarari pamoja na Jibril hamwe n'umumarayika Gaburiyeli akababwira ati icyo si cyo ku ruhande. Gaburiyeli profesa w'amaprofesi aravuga ati ibyo sibyo shira hariya. Ibyo rero ibyo baturiwe ngo rero ibyaturiwe ngo byagihire hehe. Acavuga ati mwarimu mbere wanashaka hariho n'ibyariwe n'akayabu. Acasoma muri urumuri Qur'ani paji 175 ngo ni sura zimwe ngo zirabura ngo bimwe ngo biribwa n'agaci n'akayabu. Cyandavuga ati n'igitabo gitunda tacuzi paji aho nyene mwarimu yasomye. inasema paji ya 75 nyarutse inasema hivi Saidina Aisha radhiallahu anha ati Aisha radhiallahu anha alieleza kuwa yaravuze ati aya zinazohusu kupika kwa mawe ati aya zijanye no gutera amabuye wasambanye na kunyonyeshwa mara 10 kwa wakubwa zimefunuliwa ati zarahishuwe. aya hizo ziliandikwa kwenye karatasi zandikwa ku rukaratasi. Mugumye kandi mu mutwe zarahishuwe hama zandikwa ku rukaratasi iliyowekwa kwenye uvuguni mwa kitanda nyumbani mwangu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. ati urwo rukaratasi rushika munsi y'igitanda cy'intumwa y'Imana Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopatwa na uchungu wa kifo ati mu gihe harageze gupfa tulishughulika na kumtazama. bagumye biruka ari kuja kuraba intumwa y'Imana. Kaka wetu alikuja na kuila ati hacaza akayabu kajya rujya rukaratasi. Bandanya kutabandanije inaendelea aho munsi. Ukweli ni kuwa ati ukuri nuku aya zilizotajwa kwenye hadithi hizo ati aya zavuzwe muri iyo hadithi hizo ziliyokuwa zile zilizofutwa ati ni za zili zari zarahanaguwe kwa kusomwa. kwa kufanya nini? Kwa kusomwa. Ninacho gituma tegeza kumenya uti ninacho gituma Qur'ani ntipfamiye si Bibiliya. Qur'ani haro aya zavuzwe mu gisomo ariko aya zihari kw'isomo. Sasa byari bimeze bite? Hari na wahi wandikwa ariko atari wahi wa Qur'ani. Uyo wahi rero witwa gute? Ubu mu Qur'ani paji ya 18 ndakwigisha mwana wa mbere Paji ya 18 naam inasema hivi, nyarufa mwalimu aisikilize vizuri. Wahi uliofunuliwa kwa Mtume mtukufu Muhammad ukuhishurirwa kwaje ku ntumwa y'Imana Muhammadi ulikuwa wa aina mbili. wari ubwoko bungahe? Bubiri. Kandi byose byahishuriwe Muhammadi ubwoko bungahe? Bubiri. Nyarutsa Mosi uliokuwa na aya za Qur'ani hariho uguhishurirwa kwari ukwinyandiko za Qur'ani ambapo maneno amajambo na maana n'ubusobanuro bwose bwari ubwa Qur'ani yalitoka kwa Allah. Ibyo ratibiye kuhoraho Imana rugira byose direct na yalihifadhiwa ndani ya Qur'ani. Ayo majambo yose ni Qur'ani, nizo nyandiko za wahi wa Qur'ani zose zirakwiye muri Qur'ani, yalihifadhiwa milele. ati rero yarabisha gushika ku munsi w'imvura hata nukta n'akadomo haijabadilika n'akadomo ntikarapako y'amabuye yose yatondeka ndayafutije umurongo wala haitobadilika kandi nta nubwo izigera ihinduka gushika ku munsi w'imperuka. aya hii ati ubusobanuro bw'ikora ya wahi hii nuko guhishurirwa inayoitwa ni wahi wanazuoni wa kidini kuwa wahi matruh. Iyi niyo wahi ya Qur'ani yanditse mu gitabo. Iyi nta n'akadome karavako. Yani wahi unayosomeka. Uyu ni wahi usomwa rero mu gitabo cyo kuma ubu ko turasoma Qur'ani. Iyi niyo wahi uguhishurirwa ku ntumwa y'Imana nde Muhammadi. Bandanya inaendelea aina ya pili ya wahi ubusobanuro bwa kabiri bw'ibyashuriwe
uhishuliwe Muhammadi ni ule usiyofanya sehemu ya Qur'ani, ni kwa guhishurirwa ariko atari nyandiko za Qur'ani, lakini izo rero zabonye zitari muri Qur'ani baza kuzita ngo ni aya za Qur'ani, kandi zahishiwe atari mirongo ya Qur'ani. Wewe utakuvamia Qur'ani waizi wewe, lakini ariko amri na kanuni nyingi zimepelekwa kupitia kwayo. Ati n'ibintu byinshi byagiye kuko bisomvitso aina hii igume ihagararire tumwigishe byose no yaduhaye Minerva wahejeje gufuta ibyo birakwiye ubucafu bwiwe bwose nafusa bwabubuye bwose wataye uze utore utware muhira kweli waislamu takbir Allahu akbar. abegeranije Qur'ani mu gihe cy'umwe Yohana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari bitsewe ninde nande ari mu Qur'ani mwarimu naam Ariko ariko aravurugana hano muri mu Qur'ani Saji ya sasa mtanisisi. Sasa mtanisisi. Nyarota. Sasa mtanisisi. Inasema hivi. Ego. Nilimuuliza Saidina Anas bin Malik radhiallahu anhu. Ni nani aliyekusanya Qur'ani? Ninde yegeranije Qur'ani? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alijibu. Yarishi ati watu wanne na bantu bane na wote kutoka Answari. Kandi wose ari umuryango wa Answari ninde nande? Nao ni Anasi Ubay bin Qab hatazuyiwe Muadh bin Jabari Zaid bin Thabit ababegeranije Qur'ani mutuma ari mutsima intumwa y'Imana ihari kweli kabisa yahishuriwe Qur'ani nawe niwaza uza kumbwira atabegeranije injiri ni naka